Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nubundi tugiye kugaruka ku ngendo ya President Varisito Ndayishimiye yo guhasha abarwizatunga ndetse na bimwe mu bihangange vyihaye gupfukama mu nda abanyagihugu. Imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 umudandaza Adrien Ntigacika batazira ziranotse ntiyarazwi mu barwizatunga bakomeye mu gihugu c'u Burundi, ariko mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 izina ziranotse ryaramamaye mu gihugu rihinduka akarorero k'icamamare mu butunzi. Ihinguriro ryiwe Fomi ryubatswe muri ico kiringo nyene ryaje ridasanzwe. Ihinguriro rigenderwa cane n'ibihanganga cane Nkurunziza ndetse na Arengiyome Bunyoni. Ihinguriro ryavugwa cane mu majambo y'umukuru w'igihugu kugera aho umuntu yayoberwa ko ari ihinguriro ryigenga canke ari irya leta, ariko muri ako kanya nyene Fomi yavugwa ko vyinshi. Ivuka rya Fomi ryavugwamwo inyuruzwa ry'umurwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi, igandagurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru, ubusuma bw'amafaranga ya leta bwoba bwakorwa bishigikiwe na President Nkurunziza, abandi baryita ihinguriro rya Nkurunziza na Bunyoni. Muri kino gihe amakuru ya Fomi na ziranotse ntiyifashe neza. Imanza z'abakozi ba Fomi zirakomeye mu butungane kandi zishigikiwe n'ubutegetsi. Amatohoza akomeye ariko arakorwa ku mamiliyaridi yoba yateruwe mu kigega ca leta janwa muri Fomi. President Varisito Ndayishimiye arakunze kuvuga abarwizatunga bahawe amadolari na banki nkuru y'igihugu bakayakoresha ibindi. Amasoko yacu yemeza ko mu bo Ndayishimiye avuga harimwo uyu murwizatunga ziranotse. Fomi yagezwe gutanga ubuzi ku bategetsi birukanywe na Ndayishimiye, yanakekwa kuba inkingi ikomeye ya Generali Bunyoni. Muri kino gihe rero Fomi yabaye urubuga rushasha rw'intambara iri hagati y'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza n'abitwa abayoboke ba President Varisito Ndayishimiye. Kuri ubu tugiye kubageza ko ibijanye n'intango za Fomi ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye kuri iri hinguriro. Fyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonako kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV uri mu bambere. Kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubabwira, indwi ya nyuma ya Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 yarigenewe igikorane catunganywe n'umuryango wa President Nkurunziza buri mwaka. Ico gikorane cabereye muri komine Bukema mu ntara ya Rutana. Umwe mu barwizatunga bakomeye mu Rutana, Evariste Nyandwi batazira amatwi, yarasabwe imodoka zo kunguruza abantu baja mu gikorane kandi yarazitanze kiretse Jeep Prado yagenderamwo. Uyu yari umugumyabanga atera cane CNDD FDD. Muri iyo minsi matwi yarakunda kubwira abagenzi ko yitegurira kwimukira i Bujumbura ahari ko hubakwa ihinguriro ryo guhingura ifumbire. Benshi bibwira ko ari ihinguriro ryiwe kubera yavuga ko azimuka ntiryatangura gukora. Abiwe yababwira ko yimirije kuba umuntu ahambaye cane mu Burundi, iryo hinguriro ntiryatangura. Abandi bo babona ko ubu n'ubundi ahambaye. Matwi ntiyarazi ko ariko abaho iminsi yiwe ya nyuma. Umugoroba ugeze abakuru bavuye mu gikorane barataha mu mahoteli ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Ku mugoroba wo kugenekerezo ya 28 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2016 abagabo batatu bahuriye kuri bare ku Muco iri aho mu Rutana. Baboneka nk'abari mu kanama gakomeye kuko nta n'ubundi yararekuriwe kubajamwo. Abagabo yari umushikiranganje w'amatongo n'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru, umurwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi ndetse n'umurwizatunga Adrien Ntigacika batazira ziranotse. Ico baganiriye ntikizwi, ico bikoze cari gihambaye kuko babandanije inama yabo ku mugoroba wakurikiye. Kwigenekerezo ya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2016 babagabo batatu bahuye kwa kundi nyene mw'ihoteli bita 3M mu Rutana
nyene ku mugoroba wakurikiye ku igenekerezo ya 30 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016 Evariste Nyandwi yaritavye telefoni y'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zashe niyo mwungere agiye ngo babonane ntiyagarutse. Imodoka ya Nyandwi yatowe bukeye kuri stade mu Rutana atawuyirimwo. Kuva ico gihe imyaka 6 n'igice iraheza atagakuru k'amatwi. Amatohoza yagiye yarakorwa yerekanye ko amatwi yanyurujwe na bamwe mu bacungera Perezida Nkurunziza bafadikanije n'uwatwara iperereza mu Rutana Jove Cishahayo. Igikorane ca Nkurunziza carangiye ku igenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2016. Umugoroba nyene umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yaciye araswa atashe ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Gutyo mu migoroba ibiri yakurikiye izo nama zo mu Rutana, babiri bari muri bamwe batatu bazibayemwo baba barakuwemwo hasigara Ziranotse wenyene. Abo bagabo batatu bari baganira ibijanye n'ihinguriro FOMI ryariko rirubakwa. Ntawe uzigera bimenya na ryo ry'atamatohoza y'ukuri yakozwe ku inyiruzwa ry'amatwi ndetse n'igandagurwa rya Niyonkuru. Uwundi yahavuye yicwa muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2017 yabaye umukozi w'iperereza yahamagaye amatwi imbere y'uko anyuruzwa. Yari yitwa Zashe niyo mwungere. Naho ngaho nta matohoza yakurikiye. FOMI yo yabandanije kubakwa. Umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana akaza araja gufata amasanamu y'abakozi bayubaka, maze bitangaza benshi bakibaza iyo ajana ayo masanamu. Ziranotse yahavuye araba umuryango w'amatwi arawusubiza amamiliyoni yavuga ko yasigiwe n'amatwi be n'ikamyo yakoreshwa mu bikorwa vyo kubaka FOMI. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 ihinguriro FOMI ryaruguruwe. Mw'ijambo ryo kugurura FOMI muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2019, Perezida Nkurunziza yaravuze ko ari ihinguriro rihambaye rigira kabiri mu Burundi havuye Braludi. Perezida Nkurunziza yaragabishije uwo wese yohirahira ngo ahungabanye iryo hinguriro. Mu majambo yagiye aravuga mu nyuma, FOMI yarayigaruka ko kenshi cane. Iryo hinguriro ivyo rihingura bikavugwa mu vyaranguwe na leta yiwe. Wumvije amajambo ya Nkurunziza ngo wayoberwa ko FOMI ari ishirahamwe ryigenga canke ishirahamwe rya leta. Aho rero niho havuye ko benshi bibaza ko FOMI ari ihinguriro bwite rya Nkurunziza. Amezi ane imbere y'uko FOMI yugururwa icese yagendewe n'umushikiranganje w'umutekano Arengiyombe Bunyoni. Ntivyari bimenyerewe ko uwo mushikiranganje agendera amahinguriro. Navyo vyatumye benshi bibaza ko Bunyoni ashobora kuba ari muri bene iryo hinguriro kandi ryavugwa mu bunyonyezi bwinshi no kwihagira ibisata vy'ubutunzi. FOMI ntiryari ihinguriro risanzwe. Amafaranga y'igihugu agenewe kugura ifumbire yaja muri FOMI. Ku mwaka ni amamiliyaridi menshi agenewe ico gikorwa. Ubutegetsi bwa Nkurunziza rero ngo bwarondera ko naho amakungu yari yarafatiye ibihano leta yiwe, amafaranga yagumye atangwa n'amakungu ajanye no gufasha abarimyi nayo nyene aja muri FOMI kugura ifumbire. Intumbero yindi ya FOMI kwari kurondera ingene haboneka amafaranga mva makungu mu gushora ifumbire mu bihugu bitandukanye vya Afrika mu gihe henshi atahinguro nk'iryo bafise. Ni muri iyo ntumbero rero kumbure Nkurunziza yasigura impamvu amajana n'amajana y'amamiliyaridi y'igihugu yoba yategurwa avanwa muri BRB akajanwa muri FOMI. FOMI yatanguye ibonekesha ko ifise uburyo budasanzwe. Abayobozi bayo bahembwa amamiliyoni menshi ku kwezi. Mu gihugu cose harakwiye amakuru ko umukozi wa FOMI abahembwa neza, ariko sivyo iyo bigeze ku bakozi bato bato nk'uko tuza kubibona mu yindi nkuru tuza kubashikiriza. FOMI yahavuye ivyara igisata cayo muri Tanzania. Iruhande ya FOMI, Ziranotse yanatanguje Banque Communautaire Agricole du Burundi be na Assurance Inkinzo. Ivyo vyose bifatwa na bamwe nk'ivyavuye mu mafaranga ya leta yari agenewe FOMI. Uyu mudandaza atarazwi imbere y'umwaka w'ibihumbi 2015 ariko agahinduka icamamare mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, koko niwe nyene ayo mamiliyaridi aboneka mu bikorwa vya FOMI n'ibindi bisata biyegereye. Iri shirahamwe rivuka
mu ivuka ryayo havugwa kunyuruza no kugandagura abantu ntihagire amatohoza akorwa kuko ntabakomeye babiri inyuma. Iri shirahamwe abaronka akazi batangwa n'abakomeye mu butegetsi, ubwo ni ishirahamwe risanzwe. Ese iri shirahamwe ryaboneka ryitwararitse cane n'umushikiranganji wa mbere Murantunge, umushikiranganji w'umutekano Guillaume Bunyoni. Ibikorwa vyaryo bikavugwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ryari iryande vy'ukuri. Rimwe mu matazirano Nkurunziza yahawe akiri ku butegetsi yari ndimwo. Iyo havutse ihinguriro rishasha canke ishirahamwe ry'ubudandaji rikomeye, bene ryo bategerezwa kumuhamwo imitahe. Bamwe baramugabira iyo mitahe, ahandi we nyene yarazana amafaranga akagura imitahe. Guha imitahe umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakomeye bikorwa n'amashirahamwe abashaka gukora atakiyakoma, naho yanakora ibitajanye n'amategeko akanarondera ko leta iyabera umukiriya mukuru. Fomi nayo nyene iboneka gutyo. Abategetsi bahambaye bagizemwo imitahe ihabwa amafaranga y'igihugu bitagoranye. Leta inayibera umuguzi mukuru w'ifumbire. Uretse Perezida Nkurunziza, mu yandi makuru tuza kugaruka ko uwundi mutegetsi avugwa ko afise imitahe ikomeye muri Fomi akaba ari General Guillaume Bunyoni. Hari ikinyamakuru canditse ko abo bagabo batatu Petero Nkurunziza, Guillaume Bunyoni na Ziranotse bari bafise umugambi wo kugurura ihinguriro ry'isukari Sosoma, ariko vyose bikitirirwa Ziranotse. Havugwa yandi mazina nka Joseph Butore, Deogide Rurema, Domitien Ndihokubwayo bo bari bafise imitahe muri Fomi. Abo bose kandi ngo nibo batwara inzego zagira uruhara mu kungena amahera ya leta yaja muri Fomi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yayatangira uruhusha. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema niwe yafata ingingo zo kugura ifumbire. Uwo tutaronse amakuru amwerekeye kandi yari mu bari mu kibanza cerekeye Fomi ni General Gabriel Nizigama bataziratibiya, kuko nk'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yari afise ijisho kugena amafaranga asohoka muri BRB. Uwundi mutegetsi avuga ko yari afise inyungu zikomeye muri Fomi ni Colonel Fred Innocent Museremu. Uyu nawe avugwa ko afiseyo amakamyo arenga 15 ajejwe kunguruza ifumbire. Kimwe mu bintu bitangaje n'ingene aba bategetsi nka bose bavugwa ko bari bafise imitahe muri Fomi bahawe amabanga akomeye mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kandi bashinzwe mu bibanza bibandanya gukingira Fomi. Abashikiranganji bose bakora mu bisata vyerekeye Fomi bagumye amabanga yabo nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ni kimwe mu vyerekana inguvu Fomi yaho rifise mu Burundi, inguvu ziriko zasambuka kuva General Bunyoni abogojwe mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Vyukuri naho havugwa cane Ziranotse, inyuma y'izina ryiwe hari ibihangange bikomeye cane mu Burundi. Ivyo bihangange biri mu bahanganye uno munsi na Perezida Varisito Ndayishimiye, mbere bikanavugwa mu bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Aho ntawo kwibagira ko imbere yuko Nkurunziza na Bunyoni bamera nk'abigaruriye Fomi, hariho abandi barwizatunga bari barafatanije gushinga Fomi ariko bigizwayo, navyo tukaza kubigaruka ko mu makuru yacu ataha. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Zangiza no makuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri ya channel yanyu Muhuza TV uri mu bambere. Imana iba hezagire.